kuko ntazobura kukugirira neza. Urukundo rurihangana, urukundo rugira neza. Turakwiteze Yesu, ngwino uduhe zagire, twuzuze mu wawe, nta kindi duhaza. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Turashimiye Imana yo mu ijuru yo yaduteguriye ibihe byiza byo kubino. Nyuma rero kandi ku mazina nitwa Nzabimana Eric, ndi umukozi w'Imana ku ishuri yo mu Ruyaga, ubwiriza ni Gahama, Centre bwa Temba. Hanyuma rero nagomba dusangira ijambo ry'Imana hariya muri Yesaya 41. Yesaya 41, turiko turategura urugendo. Nararonse amajambo y'Imana hariya muri Yesaya 41, dusome ku murongo Yesaya 41 kwera ku murongo w'10. Wera ku murongo w'10. Dushitse ku murongo w'13. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebure kuko ndi Imana yawe, nzogukomeza, nzogutabara, mbere nzokuramira n'ukuboko kw'iburyo kukugororoka kwanje. Yabagushaburiye bose azotetezwa n'amari, abagutonganya bazocika ubusa baranduke, abaguhariza uzobaronderwa bube, kandi abakurwanya bazocika ubusa bakamangana. Nuko jewe Uhoraho Imana yawe nzogufata ukuboko kw'iburyo, ubwire nti ntutinye, ndagutabara. Imana nishimwe. Nagomba turirimba akaririmbo iyaba Uhoraho atari mu ruhande rwacu. Yesu nashimwe. Uhoraho atari ikumwe natwe, abansi badukurira hasi, abatuyobeje tubona. Iyaba Uhoraho atari ikumwe natwe, amazi asubirana ubugingo bwacu. Iyaba Uhoraho atari kumwe natwe, abansi badukurira hasi, abatuyongobeje tubona. Iyaba Uhoraho atari kumwe natwe, amazi asubiranya aba yararenze ubugingo bwacu. Uri we Mana nyamana, niyo nunamurira amaso yanje. Uri wewe uvyagiye mw'ijuru, niyo ugutabarwa kwabera gupfa.
kuri we mana nyamana niyo nunamurira amaso yanjye wewe ubyagiye kw'ijuru wabera kuba kuri wewe Imana nishimwe cyane. Ngaha turasomye ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Ntutinye. Umuntu arafise ibintu byinshi bimuhanze bimutera ubwoba bituma atinya. Yesu nashimwe. Ariko ivyo byose Imana irabizi kandi Imana irabibona. Ivyo bikuruhije bigushize mu ruhagarara, ivyo bigutangira mu buzima bwawe, Imana irabizi. Ijambo ry'Imana rivuze ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebure kuko ndi Imana yawe. Kwizera Imana. Imana nishimwe cyane. Twarumvise abantu baciye mu bibazo bikomeye imyaka myinshi, wewe ushobora kuba utaramara n'umwaka n'umwe, ariko ubwoba buragutekeye, urabona ko atanzira ufise, ariko wizera Imana. Imana yakuntumye ko ngo ntutinye. Ubwoba nibuhere. Twasomye hajya muri Zaburi ngo abo bose bagukuriye hasi, ushobora kuba ufise abantu muri ko muragwana nabo bagukuriye hasi ngo bakugwanye, ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo ntutinye umuntu kuko niwe nyama n'amaraso. Dufise ukomeye n'Imana iri muri ruhande rwacu. Amen. Ngo bisanzwe uhora hari mu ruhande rwacu, mbega uwo tugwanya ninde? Ninde yo gushobora? Ninde yo guhangara? Ninde yo gukubita hasi? Haleluya. Ngo wa mwasi wanje, ngo reka kunyitamba hejuru, ngo kuko naho nzotema, ngo nzogirana, ngo nzovyuka. Imana ishimwe cyane. Turafise Imana ikomeye, turafise Imana itugwanira. Naho hera imyaka 10 uri mwigeragezwa, ihangana. Niko Yakobo yabivuze mu gice ca 2 umurongo 12. Hahigwa uwihanganira imugerageza vyose, kuko niyamara kurama azohabwa iki? Azohabwa igisibo c'ubugingo. Hari abantu bazohabwa igisibo c'ubugingo ko bihanganye. Kenshi igeragezwa rije riba rije gupima umuntu. Imana ishimwe cyane. Iyo umuntu atahawe mwema, adafise ubushobozi, atabatijwe neza muri mwemu yera, adasenga, atakijijwe ngo yinjire, igeragezwa ryamunyarutsa. Ariko umuntu yabonye Imana, Imana nishimwe. Kuri 13 havuze ngo muri Yesaya ngo kuko jewe uhoraho Imana yawe nzogufata ukuboko kw'iburyo nkubwire ngo ntutinye ndagutabara. Uhoraho yiteguye kugutabara, yagutinye bijya nyene ubitsinde. Yesu nashimwe. Turafise amasezerano akomeye, abantu bizeye Kristo bakamumenya akabamenya. Twaracungujwe amaraso y'igiciro kinini, turi abantu bakomeye imbere y'Imana. Haleluya. Ntuzutinye umuntu w'inyama n'amaraso, uratinya icyaha. Kuko cica umutima, ariko cica umubiri. Ntuzutinye, turafise Imana iri mu ruhande rwacu ngo itugwanire. Abansi bacu ni benshi, baradukuriye hasi, baratwase kugira ngo batugiriye nabi, baratuyongobeje, ntituba tukiriho, ariko none turacariho kandi tuzobaho kugeza tugiye mu ijuru. Baratuyongobeje kera, amazi yarasuriranije, abantu bose baraguheba. Uridoga ngo mu muryango barantaye, ngo tuvukana ntacyo bafashije, no mu ishengero ntacyo bafashije. Amazi yarasuriranije, yarabaye menshi kuri wewe, ariko ntiharengeye ubugingo bwawe, uracariho.
ni kubera Imana yakugwaniye. Amen. Reka gukevya, reka kwihebura, reka gutarataza, hanga amaso nde Uhoraho. Niko Mika yavuze ngo naho nzotema nzovyuka, ngo Uhoraho azombera umuco. Haraho ushikana ukamenga nta nzira ihari, ariko imbere y'Imana, imbere yawe hariho inzira irahita, uzoshika. Naho vyo babikome barakwihebuje. Hariho indirimbo twahora turirimba ngo igiti naho cotemwa kikuma, ngo hari ivyizigiro ko kizogongera kugirana, kizongera kikanaka. Yesu nashimwe. Uzoshikana wagira ngo byarahetse. Yobu igice c'indwi ku murongo wa mbere ngo mbega umuntu akiri mw'isi ntaba ari mu ntambara. Ninde ngaho atari mu ntambara? Natariki. Uri mu ntambara, ariko zijya ntambara nyene urimwo, Imana iri hafi yawe. Yesu abaho umugisha, Yesu abahezagire. Mana uri mwijuru, turagushimiye kandi ko turi imbere yawe mu bwiza bwawe, kandi turanezerewe no kuba mu ngoro y'Imana. Turagushimiye kuri kuratugaburira, turagushimiye ko mpwemu yari muri twebwe kugira ngo aduhishurire amajambo. Haleluya. Hezagira ishengero ryawe Mana, uhezagira abakozi bawe, uhezagira ikintu cyose kiri muri nongoro mw'izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese yaje agenda arose inyishu y'ikibazo yazananye mw'izina rya Yesu, kuko kwa Mana hari vyose. Urakoze, ni mw'izina rya Yesu tubisenzemwo. Amen.